wote hakumikanya akagambara akana Yesu kavutse. Umutima mweranda Noheli nziza mwese. Amani umunsi mukuru mwiza w'umuvunyi w'iparuwasi yacu. Umunsi mukuru mwiza mwese. Jambo yarafashe kamere yacu nyabworo y'abantu natwe watwegereze kamere y'Imana. Nico cyumviro nyamukuru nagomba gushikirako mfatiye muri igihe cya Noheli ngafatira no mu bisomwa by'Eranda muri izi intumbero ya mbere umukiza w'isi n'ijuru n'umwe ni Yesu Kristo. Turumva imbonimvano nuko igituma yafashe kamere yacu nyabworo kiretse igicumuro. Ubwa kabiri turaheza tuzirikane yuko atanumwe akwiye kwigira rusya Kristo wabatirijwe wakomejwe. Atanumwe yoheza ngo yigire rusya Kristo hanyuma mu bigaragaza rero ko jambo by'ukuri ari umuntu turaheza ko jambo ari umuntu turaheza tuzirikana umuryango wiwe mweranda hamwe n'ingeso zitegerezwa kuranga imiryango yacu witereja mugeranda itereja mugeranda. Nuko rero murazi uko Imana yaremye umuntu ikamuremana agashusho kayo, hanyuma umuntu yari kumwe n'Imana ahimbawe afise akanyamuneza kuzuye afise ubuhirwe bwuzuye. Mu nyuma yarahenzwe araca ku mategeko y'Imana aracumura ahenzwe n'inzoka ajya gucana Imana yari yamubujije mu murima wa Edeni ko tubisanga mu mamuko gatatu. Yaciye agira kamere nyabworo. Kamere nyabworo rufise iva yuko ababyeyi bacu ba mbere baciye ku itegeko ry'Imana, baciye ku ibwirizwa ry'Imana. Aho Adamu na Eva bari mu murima wa Edeni bamerewe neza, ataco babuze ataco binona, bafise ubuhirwe bwuzuye. Ariko kandi Imana ikaba yari yarabujije yuko batazorya ivyamwa vy'igiti kimwe bakarya ibindi vyamwa vy'ibiti byose. Baraciye kuri iryo tegeko ry'Imana. Nuko hanyuma rero baje kurya kuri ibyo vyamwa haciye abikurikiza ibi nk'uko tubisanga mu gitabo c'amavuko nyene igabane ca 3 ukarongo ka 6 n'ibikurikira. Iyo Mana baje Adamu iti wakoze iki? Hanyuma mu nkurikizi murazizi baciye basubirana ni wa mugore wa yampaye bwabya umugore yikuriza ku nzoka. Hanyuma kandi byongeye babona yuko batikwije bikinga amababi, bareza bikinga amababi. Ibyo bitiwe Imana iraheza irabirukana mu murima wa Edeni. Ibirukanye mu murima wa Edeni
harabaye umwikizi mbi. Abana babyaye Gahini na Abeli ubwo tubisanga mu Manuko 4 ubwo Akaruhuko ka 4 baciye basubiranamo baricana. Icyo cyaha gicumuro cyarandagase twe twamuka kuri Adamu na Eva. Ukuvuga icyo gicumuro cyarandagase n'uyu munsi na twebwe cyaradushikiriye. Nicyo gituma tubyana raba amacakubiri y'amoko, raba amacakubiri y'imigambi, raba amacakubiri y'intara, raba amacakubiri y'ibitsina, raba urwango rw'inkungo, raba indandende ziri mu ngo, raba ikinyoma, akarenganyo, agacinyitso kari mu bantu, ubwicanyi uri mu bantu, inzigo y'inzikira iri mu bantu, n'ibindi yewe ndadondagura. Iyo n'imurikizi ya cyaha gicumuro cy'inyanduko, kandi twese turakivukana kiretse umwe wenyine, Bikira Mariya ari we Eva mushasha, kuko yakingiwe igicumuro icyo ari cyo cyose, akaba Eva mushasha kubera yagamburukiye Imana ngo ahetse yibaruke umukiza w'isi n'ijuru atamenye umugabo. Ivuka rya Yesu Kristo rero ariko twita Noheli, ariko umunsi we wa mbere rwatwa n'umunsi wa kabiri aza gucira urubanza isi, abazima n'abapfuye. Ni ukuvuga Imana yaciye kwicisha bugufi igafata kamere yacu nyabworo kiretse igicumuro, nk'uko tubisanga mu Baheburayo 4:15. Wa muntu kubera ababyeyi bacu bwa mbere yataye bwa buhirwe, yononye k'agashusho k'Imana, uwo muntu Yesu aheza amwegereze Imana, ashobore gukira, ashobore kumva yuko ahiriwe, mbere azoheze atsinde bya bintu bihangamiye abantu, urupfu, Shetani sekibi, igicumuro, byose yarabitsindiye umusaraba, yarabitsindiye umusaraba. Rero ni wowe wenyine mukiza w'isi n'ijuru, aho igicumuro ciraye, aho ikibi ciraye, aho inabi yiraye, ni wowe wenyine ashobora kwikuraho. Umwemeye ntazoteterwa na buhoro. Ugambarira Imana biza n'urupfu. Turabisabira mu gitabo cy'amategeko igabane cya 30 Akarongo k'15. Inshizi nzira ziri imbere yawe, inzira y'urupfu n'inzira y'ubuzima. Inzira y'ubuzima ariyo nzira y'ubuhirwe, ariyo nzira y'amahoro, ariyo nzira y'imigisha n'imihezagiro, n'inzira yo kugendera amabwirizwa y'Imana. Mugabo umutima wacu niyo wahuga ugaca kubiri, cyane wakebya ugaca kubiri n'amabwirizwa y'Imana, ntuzoramba, ntuzohezagirwa, uzoheza ugire amagorwa. Ibyo rero iyo byashikiye ababyeyi bacu ba mbere, Kristo rero nawe Imana itakuba guheba k'agashusho yaturemana. Iyo Mana rero yamungitse ubwa mbere igatora igihugu Isirayeli, kigaheza kikavukamo umucunguzi ari we Yesu Kristo, atakindi kimuzanye atari Imana. Jambo yerekeje umuntu abana natwe kugira ngo atwegereze iyo Mana. Uwo mwana w'Imana
twiyibutse n'ururirimbo akana Yesu kavutse. Yesu ataraza kw'isi, yaraza kw'isi byaje biravugwa ko azorungikwa umukiza aje kubogora ingoma ya Isirayeli kandi azanye umukiza abantu. Ni ukuvuga rero ni Imana yagize umugambi wo gukiza abantu. Iyo nyene ubu rero uwo mwana w'Imana ariwe jambo wa data, ni ukuvuga yamye ari Imana, yamye ari Imana imyaka itaravugwa, imyaka idaharurwa, yongeye yamye ari umuco, kuko Imana yaba ari umuco haba mu bwuzure bwa mbere cyangwa bwa kabiri. Jambo niwe yari umuco uboneshereza abantu bose. Turabisanga muri Yohana igabane cya mbere akarongo k'11. Jambo ni umuremyi, byose byaremwe nawe, byose byaremwe nawe kuko ni Imana. Urumva ubumana bwa Kristo kuva kera na rimwe bwariho, yicishije bugufi gusa. Muri komine uzobyumva ko Imana gusa yaje imbere y'abamajusi ngo ibereke ibyerekane bivuye mu ijuru. Inyenyeri ikagenda imbere gushika aho hari umwana, abandi bakukira n'ibigenda uko. Inteko zo mu ijuru riri kuryamurutse ngo ryerekane n'aho umuyoya ko ari Imana. Abamarayika bararirimba bisubiriza, n'ijuru ryugurutse kubera n'umwana w'Imana yicishije bugufi, bibukaciye acikaniye ku musaraba. Abasoda b'abarinzi bagize bati ni ukuri wa wundi atari umwana w'Imana. N'umwana w'Imana yicisha bugufi akongera kandi akisura ku bapfuye bari Imana, bagakora kurako, bagakora ko ari umutsima babonye za nguma, ariko rero kubabona abana
yicisha kuki n'ubu abatumwakira mu bisho by'umukate n'umubiri iyo ari ku isi. Reka n'uyu munsi arageranye arerekana ubumana bwiwe. Impumyi zirabona, abarwayi barakira, abapfuye barazuka, narazabona umwana wa Yairo. Ngicyo bigaragaza rero ubumana bwiwe. Kandi byongeye umuntu w'abagabo yaravutse, baramubona akarere kararira, nuko yarasohoje, yaranyotewe, yarabaye impunzi mu Misiri. Muko abantu benshi bari impunzi murabizi. Mugabo yamanje kugarukana, yaragambariye ababyeyi igihe yavuga mu gisengero cy'i Yerusalemu, ariko atangana n'ibihangange by'icyo gihe mu by'Imana n'abarimana. Nuko ariko umusaraba yarabotse ati dawe umereshejwe n'iki, yabishoboka nungureko aya magorwa. Icyo rero ni ikigaragaza yuko by'ukuri ari Imana muntu. Ntihagire rero uwigira kuzira Kristo, ntihagire uwigira umwansi wa Kristo. Nibyo rero ya mbere y'ubutumwa Yohana igabane cya kabiri urupapuro rw'icumi batubwira yuko ari abantu bakuzira Kristo, kandi bariho n'uyu munsi bariho. Abo bansi ba Kristo bari abantu bigishijwe Kristo nk'uko bamwigishijwe, bigishijwe n'abatumwa n'abasubizi babo, cyane n'abamwunganira nyine. Barigisha ukwemera kumwe kw'isi n'imwe, barigisha izigwa riba ku mutima mweranda nk'uko bahava bironga bamwe muri mwebwe, ariko barabiteye akagere bamwe bamwe. Jehova Data ari Imana yuzuye, akongera ku muntu yuzuye kiretse igicumuro, ariyo bamuteye ako kagere no mu bigisho. Muri abo hari uwitwa Ariyusi n'abo bari kumwe cyangwa bigishwa ko Ariyusi bazanye izindi nyigisho zemeza yuko Kristo ari umuntu gusa atari Imana, yuko batanganya ubumana na Se. Wewe iyo bari munsi ya Se, reka ni ngaho mbere turabona na bwa budini bwigisha ibyo butazi neza, ibyo butazi neza bwari bugahungisha abantu benshi, bigisha ibidakwiriye byashyikirijwe n'abatumwa. Abo rero niba umutumwa Yohani yise mu nama bakuzira Kristo cyangwa abansi ba Kristo, nabo kandi banga umuco wa Kristo atanga, kandi bonera umuco nyamuco, umuco nyamuco. Bakajya mu kibi, bakajya mu nabi, bakajya mu rwanda, bakajya mu icumuro, bakajya mu byaha, ntibakuzira Kristo. Igihe umuntu ashobora kwica uwundi, igihe umuntu areka uwundi, igihe umuntu yakundi akamwangiriza n'ibindi,
mu yandi majambo abari munsi ya Kristo, kuko intumbero ya Kristo siyo n'uruhoro. Abamwakiriye yabaye kuba abana b'Imana. Abo batoreye muri Ekleziya nabo kunyigisha Ekleziya ishigiye ku batumwa, bagaheza bagahendwa n'iby'isi, bagahendwa n'amapolitike, bagahendwa bagaca ku mvukano, bagaca ku rukundo. Rero kubera kandi nubwira nemeza yuko abantu bose boza ku Mana y'ibinyeshuri muri Yesu Kristo bakayikunda, bakayemera, ikatuvuganisha, ikatubera umuco. Uburundi, Afrika hoba amahoro yuzuye eka n'isi yose. Kira noneho siko biri. Rero kubera hagiye haribonekeza n'uyu munsi abasi ba Kristo iratuma Ekleziya isubira inyuma. Rero mu ntango hari abagamije uko niho haciye haba inama nkuru ya mbere ya Ekleziya yabereye i Nice, ni muri Turukiya y'uyu munsi mu mwaka wa 325 irongora Papa Silvestre Mweranda. Iyo nama yari ishimikiye kukwemeza, yari ishingiye kukwemeza ubumana bwa Yesu Kristo n'ubumuntu bwiwe kiretse ibicumuro. Yunganiwe n'iyindi nama nkuru y'i Constantinople, aho hazasohoka inama y'abatumwa duhava tugaragaza mu kwemera kwacu, kugaragaza ko hari Imana imwe rudende yaremye ijuru n'isi, hakaba umwana w'ikinege w'Imana yabyawe ataremye, asangire kamere na se, byose byaremewe kuri we. Yaremye ijuru twebwe abantu agira ngo adukize, yiha umubiri yarawihaye mu nda ya Bikira Mariya. Ni ukuvuga rero dusenga Imana Mungu yagombye kwegera umuntu kugira ngo iheze ikize uwo muntu. Rero umuryango w'abantu uyu munsi urerekana neza yuko umuryango w'abantu ariko Yesu ari Imana Muntu. Ko Yesu ari Umwana ari Imana Muntu, nicyo gituma wita umuryango w'abantu ugizwe n'akana Yesu na kera na kareranda, kuko ari Imana. Hanyuma ukagirwa na Bikira Mariya. Bikira Mariya yaragambutse, ni Eva wa kabiri. Eva wa mbere yaragambaye, Bikira Mariya ni Eva wa kabiri yagambutse, yagambukiye Imana. Jewe n'umusabyi w'Umukama ntibibere nk'uko ubivuze, Imana ni Imana. Yosefu nawe nyene n'umweranda yagambukiye Imana. Ariko arahagowe Yosefu yari kuba uko mwibatse umuntu umwe abonye Yosefu yagowe ukubera eganije. Wewe kwiruka inyuma y'umugore atari wawe, hanyuma afise n'umwana atari wawe, nuko Misiri ukagenda kurorera Yerusalemu. Iyo ari mu isengero, iyo ari umuntu Yosefu yagowe atagira ati ebaga rewe ntawe nzopamba nambaza atari Yosefu. Ibyo byose by'Abakira Mariya ibindi nabyo yagira ati Yosefu wewe waragowe, ni wowe nzohora
nsaba igihe cyose wambuka baraka nakubuye hanyuma mwabisi imfunguruzo z'ijuru ba Petero ati cangaha wewe mu muriro ugende mu muriro ati niwasenga Imana ndikwanga tumugere n'ibindi nawe ati eka kumukira ngaha banza mumpamagare Yozefu tubanze tuvugane. Yozefu arashika nashitse Yozefu uremyeho no mu muriro naho ku isi atakambiye cyose mvuge wakuru. Yozefu atigeze kurenya Bikira Mariya amubarira ati yama uraza twanguriwe hamwe yeka mwana Yesu atugora turahunga turagira hamwe tumurondera none umuntu ntagenda mu muriro. Bikira Mariya atigeze kubonana agenda kubonana n'umwana wiwe Yesu ati mwana urabona ari twagowe naso ari uretse kugira ngo dukeneye kwaza kwicu reka wa mugabo atarakweze acabamuka mwicu sijewe n'umuhera urumva sijewe n'umuhera rero Yozefu numwerane wabera tenga Imana ni Nazareti aho yaba baratweretse abashakashatsi n'ibibiri yaho yaba nijewe n'abatemere n'ikibazo bibega bishoboka gute ko babanye bishiki na gisaza baretse uwo mwana imyaka n'iyindi nyamukatiri yarabashuka kugera gaha aranyitegereza avuga ati urabona Imana yagucije ikabikumarira ubu wosubiza ikudikiwewe nisije nohera nawe nyine rerategereye nabi iby'Imana yagucije by'ikimenyetso ubu biragoye n'umuryango mweranda uranzwe gukorera umuryango mweranda uranzwe kugaruka Imana umuryango mweranda uranzwe n'urukundo witanga wiheba wiyibagira akagenda amahinga barondera neza uyo mwana bagomba kwica rero bagomba kwicira nk'uko umuryango mweranda urangwa n'ubumwe n'urukundo n'ukwemera n'ubwagutsi. Umuryango mweranda rero wotubera akarorero natwe ingo zacu zirangwa no kwitangiranira. Abagabo bitangira abagore babo, abagore bitangira abagabo babo, babagirire neza, babagurire ibitenge byiza ahubwo bararya inyama mu mahoteli hanyuma ikanyanga cyangwa bambara na za mboro abagurire abana babagurire impuzu babagirire mu mashuri barihebere. Nawe bana babyumvise umwana yubaha umubyeyi, umwana yita ku mubyeyi na cyane cyane ashitse mu zabukuru abariko arisaba imihezagiro, abariko atarondera imihezagiro, ugufata ababyeyi kutariko ubugambarazi mugambarira ababyeyi mukabafata kutariko mugomba kurya ibyo barondeye muri bizanira imivumo. Mutegerezwa kubaha ugambara amabwirizwa y'Imana, avuga kabiri mu kubaha amabwirizwa meza y'ababyeyi. Mwana ukora cyo kwiga mugere